ubwa mbere mbanje gukengurukira Imana mushobora byose kuko iracatugirira ubuntu bwayo ngaha mu gihugu cyacu, kubona dukoraniye ngaha tungana uku, imitima itari mu kirere nk'ibiri mu bihugu byose byo ku isi. Uburundi Imana yaturavye byiza kanatsinda ari yabonye yuko natwebwe twayihaye ikibanza, none no munsi turatekanye, isi yose yugarijwe n'ikiza ca coronavirus. Mugabo twebwe niyo kije murabona nticinkumbi, kandi tugaca tugigwanya tukagikira. None iyo Mana tuyikomera amashi cyane. Turanezerewe ko Imana yaduhaye igihugu ciza cyane, natwe tukamenya ko dufise igihugu ciza. Igihugu cyacu kirimo byinshi, nuko gusa twahuye n'ibyago shetani kadutera tukisubiza inyuma twebwe nyene. Je nama ndiko ndavyiyumvira, mubonye uko turi twese, nimwiyumvira umwanya twataye. Iyo tuba nk'uko nk'imyaka 50 iheze, tuba tugeze amajahe. Murabona ivyo twahomvye, nabana mu maso mwese mutabona ivyo twahomvye. Twahomvye ibinye n'ijya myaka yose twamaze turabana mu maso, tuvuga ko ataco dupfana kandi tugipfana. Twagize uruhombo rukomeye. None rero ubu twarahabonye, ubu twarabonye ko igihugu cyacu ari iwacu twese atanumwe avuyemwo, yuko bitegerezwa kandi kugikorera. Imana yaduhaye igihugu, iduha isi nziza imera. Twibuke rero rirya jambo Imana yavuze ibwira Adamu ikimurema, iti ndaguhaye iyi si yirime uyibungabunge. Nta kindi ubutumwa Imana yahaye umuntu ku isi, kuyihingura no kuyizigama. Tudahinguye rero ntacyo tuhanoba. Imana araduhezagiye, iduha igihugu kimera, igihugu ciza, mugabo tudakoze ntacyo tuhakura. Ndanezerewe rero ko ubu Abarundi twamaze gutera imbere tukaja mu bikorwa, none ubu duhaye twiha iteka mu makungu. N'ikimenyamenya ngaha i Gitega, ndibuka twitaba kwiyumvira kaminuza. Twaricaye turimvukira tuba tuti Gitega turamara amazi. Gitega yarabaye umugwa mukuru w'u Burundi, yari bwasubire ku mugwa mukuru hari muri iyo myaka yahera. Turavuga tuti Gitega yabaye umugwa mukuru w'u Burundi, ikaba itagira kaminuza. Intara zivutse vuba tugasanga zirafise kaminuza, tweho nibiki. Ico gihe bamwe bavuga ngo abanyagitega ingorane dufise, ngo turasanzaye, ntidukundana, ntitugira urunani. None ndanezerwa ko iyi kaminuza yatugiriye urunani. Hajya duhuza amaboko turiko turahanahana isima n'amabuye n'ibeto, burya nibwo rwa rukundo baruriko ruratwinjiramwo. Ubu rero twarahabonye, none raba ikimenyetso cyaho tugejeje. Iri shure ryigwamwo n'abana bose b'igihugu cy'u Burundi, abanyamahanga bo biga ngaha. None tutaryubaka, amahanga abo gwaruka rwo mu mahanga ruza kwiga ngaha gopfuye rumenya Igitega. Nimwumvirize, kandi aje ntaza ari gusa, kuko afungura Igitega uwarimwe akaba aronse isoko. Mwene bari muzi cari cyo mukerarugendo. Mukerarugendo uramurondera kugira ngo aze afungure iwawe arari wawe, uretse ko abazanye imigisha, abazanye n'umupfuko kuko ntitumuha ivyangusa. None rabiri ishure ryarahamagaye n'abanyamahanga, intara zose ziri ngaha. Nico gituma tunezerwa ko twabonye n'izindi ntara zaje kudufasha mu kubaka iyi kaminuza. Nuno munsi raba turi kumwe n'abavuye Ngozi. Nimubakomera amashi yemwe, nimubakomera amashi. Aha batuzaniye imigisha, batuzaniye ibikorwa, tukanezerwa cyane kubona bavuze bati tugende ku munsi nyene w'ibikorwa. Ubu rero twamaze gufata urugendo rwo kubaka Uburundi. Turafise iyisi,
turose isi hakurikira ibikorwa. Hariho urwaruka rero rukomeye rugifise amagara, dukeneye ko urwaruka aribwo rwubaka Uburundi. Ntidushobora guhingura iyi si tutagira ubuhinga. Twararavye urwaruka dufise rwahejeje amashure, dusanga 70% mu bahejeje amashure ntibagira ubuhinga. Niba abandi bari bize baje mu biro, baje kuba ba mwarimu biga ibiharuro n'igifaransa, none hageze rero ko dukora ubuhinga, bararondera bati none igifaransa ndacubakisha gute, igifaransa ndakirimisha gute. Ubu rero nico gituma twaciye tuvuga tuti twijukira amashure ukundi, inyigisho kundi, nuvuga inyigisho y'ubuhinga. Iyi kaminuza y'ubuhinga y'Igitega ihuriranye nuko umugambi wa leta twatanguye umugambi wo kwigisha inyigisho z'ubuhinga. Kera umwana yiga avuga ngo nzoba musitanteri, nzoba umucamanza, nzoba iki na kiriya, nzoba mwarimu, nzoja mu biro. None haruzuye muri vya biro byose, haruzuye ubu ntahakiriho. Ubu bose bidoga bavuga ngo mpakazi. Nagira ndababwira rero yuko ubu hageze ko twiga gukora tutiga kwicara. Ingane zabaye mu Burundi zavuye ku kintu citwa kwicara, mpigiti nicarako ngo baharanira ivyicaro. No kuvuga yuko ntitwarondera gukorera bene igihugu, twarondera gukorera leta. None ubu rero iyo leta yarujuje ibibazo vyose, bose atabura iyo baja birirwa baridoga ngo mpa none, ngo jena nize nzi yuko muzompa. Twiga rero kugira dukore. Ubu twiga kugira dukore, kugira ngo turonke intwazangabo mu bikorwa. Iyo tuvuze rero leta mvyeyi, leta nkozi, tuvyumve neza. Leta mvyeyi no kugira ngo ibungabunge neza itunga ry'igihugu, itunga rusangi, yongere risabikanishe abarundi bose atanumwe avuyemwo. Hariho abibaza yuko itunga ry'igihugu ari ryo gusabikaniriza abakozi ba leta, namba na gatoya. Ahubwo abo bitwa abakozi ba leta baje kubungabunga itunga ry'igihugu, itunga rusangi ku neza y'abarundi. Abarundi nibo bene itunga ry'Uburundi. Ntagire uzosubira rero kwiyumvira ngo kiya kigega ca leta n'ikigega c'abakozi ba leta, ni ikigega c'abarundi bose. Abakozi ba leta baje kubungabunga ku neza y'abarundi. Ico kigega rero gica kigaruka kigasahiriza abarundi, kuko n'abarundi nyene bishiriramwo ubwo buryo. Arya amatagisi mutanga bamuriko musahiriza ikigega, hanyuma rero ico kigega nikigaruke kibatunganirize. Murandaba abakozi ba leta bagenda bakiyicarira bigira ku ma internet, batera inkuru babazanya baza guhurira amasaha y'akazi aheze. Mbega tuvuga amasaha y'akazi aheze? Ahubwo babazanya bakiri mu modoka bariko baragenda ku kazi, ngo mbega duhurira he kunywa icayi, kandi asizanyo icayi muhira, agaca agenda kukinywa ukwa wenyene abana batabona. Hanyuma bagaca bagirira igara rero muri ya maresitora. Saa 5 niyo usigeze ngo ngiye gutora abana ngo ndabatahane, agaca agenda akabatora, ashitse muhira agaca arongera agafungura. Ahejeje gufungura agaca aryama ngo ni sieste. Hanyuma hagera saa 9 akigora ngo agiye ku kazi. Ayagenda naca baza ngo duhurira hehe duhejeje. Bagaca baja ku kabare, brochette ku yindi, ikiyeri ku kindi. Insakuzi bazihabera ndababari. Insakuzi rihajya muri kaya kabare. Arakubita icupa ku munwa ni brochette, ngo mbega ubu kene tuzobivamo gutega yemwe. Uwundi nakavuga ngo ngomenya abana akabariko banywera he kugira aje kuvumba. Aho kwiyumvira ico yokora gisahiriza umuryango. Hanyuma wagacatonda mwumvise isakuzi itangurira, ashitse ukazi ngo tugire yegereye umushahara ni muto. None uvahe umushahara kuva mu bikorwa ko yiriwe yicaye, uwo mushahara avuga ngo ni muto uvuye hehe? Uvuye he? Agatagwa ngo tugire yegereye nazo zishaziva amahera. Yegereye yava mu mushahara.
bahagarika ibikorwa ngo dushaka umushahara, kandi uwo mushahara wari kuva mu bikorwa nyene. Reka hariho n'abazi yuko amahera n'ibikorwa hatanguye amahera, kuko umubwiye ngo akore akubwira ngo mpumutahe, ngo nashaka gukora atagira umutahe. Naho Imana ari yaguhaye umutahe, izi nguvu zawe niwo mutahe wawe, hanyuma ucukora ubikorwa bigaca bivamo amahera, ugaca rero wikenura. Leta rero, abakozi ba leta ntibabimenye ko ari ukubungabunga itunga rusange ku neza y'abenegihugu. Ico ni icambere leta mvyeyi. Umukozi wa leta tumva ivyo, mwarimu atumva ko ari umuvyeyi w'abana, umuntu ajeje ubutunzi ntiyumve ko ari umuvyeyi w'igihugu, musitani atumva ko ari umuvyeyi wa komine, umukuru w'umutumba atumva ko ari umuvyeyi w'umutumba. Uwo ntazi ico arico citwa leta mvyeyi. Leta nkozi rero, abakozi bose ba leta baremewe gukora ibikorwa. Bane ba mama ndababwiye, ivyo bikorwa none bazobikora gute batagira ubuhinga? Umuha ivyo akora agatangura kuraba uwo bimufasha, muga agashaka umushahara. Twige ubuhinga rero. Iyi kaminuza y'ubuhinga turanezerwa kuko iriko iratanga akarorero k'abana b'ubuhinga. Abahejeje ngaha twasanze bagiye gukora mu buzi, burya tuvuga ngo amahinguriro abikorera ivyabo bama baba mbere mwihiganwa. Naravye nk'abiga ngaha ivyo gutumatumanako amakuru muri bwa buhinga bugezweho ngurukana bumenyi. Abize ngaha bose baciye baronka ubuzi kuko bafise ubuhinga. Ntibagiye kuvuga ngo nkeneye kuba musitanteri, oya baciye baronka ico bakora. None rero twijukira ubuhinga. Nico gituma n'urugwaruka rwajeje amashure twafashe ingingo yuko nabo tubongerereza ubuhinga. Biroroshe cyane umurisasiye yize igifaransa kumuhindura ngo abe umugoronome, biroroshe kumuhindura ngo abe umuvuzi w'ibitungwa, biroroshe. Uwize scientifique B niyumve yuko uno munsi tufise umugambi wo kubigisha. Nico gituma hajya mu ntara ya Karusi turiko turubaka ikigo kinini tuzokwigishirizamwo ugwaruka rwahejeje amashure kugira ngo rugire ubuhinga, dutangure rero gukora, atari ivyicaro. Ayo mashure irikiya kigo twe kubaka Ikarusi twashaka twubaka ibigo 5, mugabo kubera mikoro make tuza turubaka ikigo kimwe ukwaco. Ariko turizeye neza uko nka cya kigo cyakiriye abagwaruka rushika 1000, turazi neza ko umwaka umwe ruzoba ruhejeje kwiga ubuhinga, abandi bagaca baza. None rero uno munsi twijukire ibi bikorwa kugira dukore amashure menshi y'ubuhinga, menshi abaho y'ubuhinga, duhingure iyi si yacu. Ugwaruka rero muve hasi kuko leta yamaze gushiraho uwo mugambi. Mwarumvise n'amashikiranganje heruka, wa mugambi twabemerera twarahejeje kuwiga, ubu tugira dushireho inzego zo kuja mu rujya mugambi. Twovuga tuti n'umutahe muto iduhaye ugwaruka, ariko nagira ndababwire imiliyaridi zirenga 40 si umutahe muto. Turabakozi mu mwaka umwe turashobora kuba twazivyaje izindi, abatarose akazi umwaka bakakaronka mu gukurikira. Ugwaruka rero muve hasi, dutangure turondere imigambi dukora, kuko iyo migambi nizokongera ikaduha umutahe. Ugwaruka rero turagwitaye. Ibanki y'abakenyezi nayo nyene ubu nayo nyene iri mu mpera z'integuro yayo. Turizeye neza ko ukwezi kwa 3 kuzohera nayo yamaze gutangura ibikorwa. None rero ivyo byose nibituma tugira tuti tuzane imitahe. Rujya gwaruka mubonye ibanki mumenye ko ari kugira ngo tubahe imitahe y'ivyo mwokora. Turakeneye yuko gwaruka rwacu rw'i Burundi ruzoba gwaruka rw'akarorero mu iterambere. Aho ni vyiza cyane, ariko rero nagira ndababwire nta terambere ribaho amahoro atahari. Twigumire muri aya mahoro, twese tubungabunge umutekano mu gihugu cyacu, ntihagire abagizi ba nabi bazosubira kuducamwo, kugira ngo twese
tunezerwe tumerewe neza, tubungabunge amahoro n'umutekano, hanyuma tugwize umwimbu. Tugwije umwimbu heze uduteze imbere. Abarimye umwaka ndazi yuko batazokwidoga. Abarimye ibigori barabizi yuko ubu bigori bigiye kumera nk'akaba mu Burundi, kuko ibigori bizogugwa. Kare mwahora murima murondera ivyo mufungura gusa, ubu murabonye yuko ubu musesekara ucuja ku isoko. Ibigori uwabirimye ndazi umwaka ntazorimarima, kuko leta yaramaze gufata ingingo yuko ibigura. Ariko leta mvyeyi ni nziza, tuyikomera amashyi. Abajejwe igisata c'uburimyi baragiye baraharura neza ingene amahera abayakoze, umurimyi abayakoresheje ingufu zingana iki kugira aronke ikiro c'ibigori. Twasanze abayakoresheje ingufu zingana n'amahera 550 ku kilo kugira aronke ikiro c'ibigori. Aho rero mu guharura turaharura umukozi, kuko umukozi arahembwa, imbuto, ifumbire, byose tukabiharura, dutadusanga kugira uronke ikiro kimwe ubukoresheje ayo. None ko ukeneye umushahara rero wakoze, urumva wakoresheje ayo mahera, novuga haca kwinyungu ku kiro. Rero burya ajya 680 no kugira ngo habe ayo wakoresheje umutahe wawe n'inyungu. Hari abantu bazi yuko rero ukoze atamushahara, iyo nyungu niwo mushahara. Nico gituma ndabwira nti ntihagire umuntu azosubira kwemera gufungura atanyungu yarose, uko kiraza kuronka umushahara utakoze. Ni byiza kubona ico wakoze. None rero n'abarimyi rero umwaka bataguye kubibona, iyo urimye uravuga uti nanjye nzoronka umushahara, niho mwese muca mugira ingufu zo kurima. Ngira mpamagarira abagwiza tunga, ndababona no ngaha bari abagwiza tunga, ni mukanure. Karabagwiza tunga bagira ishirahamwe bashaka amasoko ya leta. Yavuga ngo none ngo je nagize ishirahamwe mpisoko rero. Kugira ugira ishirahamwe naho urikora uzi ingene uzoronka isoko uzocuruza. None urakora ishirahamwe utazi uzoshore, urahingura warondeye niyo uzoshorera. None bose bakanura amaso ngo none ngo tuzoshorera. Abashonje ni benshi nagira ndababari. Ibihugu bisumira hanze ni byinshi, Imana araduhezagiye twe mu Burundi dusumira iwacu nyene. None rero tugira umusesekara dushore, abagwiza tunga barondera amasoko. Naragiye i Dar es Salaam sanga hari amavoka y'u Burundi bacuruza. Ngende Nairobi sanga hari amavoka y'u Burundi bacuruza. Ndarondera umurundi umwe acuruza amavoka ndamubura. None yaragurutse amavoka arijana hariya muri ziriya soko. Nsasanga bobo baraturushije ubwenge. Ajya maremoroke mubona za mu Burundi, muhejeje gupakurura mwebwe ivyo mwaranguye, nabo baca batahanya amavoka. Mugaharabuze umurundi umwe yoshora amavoka. None muri rya mubona amadolari ajegaye kubera ayo mavoka. Kubera iki? N'uruhombo. Mugabo ukazibona abadandaza birutse muri banki nkuru y'igihugu ngo mpa amadolari. Amadolari biraza kwavaye. Amadolari ava mu byo twashoye. Igihe cyose tutazoshora hanze, muze mumenye ko nta madolari tuzoronka. Uza wumva abantu bariko baridoga cyane cyane ncabwenge ngo mbega ngo ifaranga ryacu ngo rizogira agaciro ryari. Ukumva ari umurundi ariko aridoga nkamuraba, ikibabaje usanga ari ncabwenge. Niwe ntuzi ingene ifaranga rigira agaciro. Ninagenda kubwire mu Burundi ifaranga ry'u Burundi niryo rya mbere rifise agaciro. Urikoresheje mu Burundi ifaranga ry'u Burundi rifise agaciro kurusha idolari. Ndabaha akarorero. Umuhwi muri Amerika ugurwa ngahe? Umuhwi muri Amerika ujya w'amadowadowa ntugurwa munsi y'idolari. None nga mu Burundi ugurwa ngahe? Hari amahera 200 ugurwa. Mwumvise ko amahera 200 angana n'idolari? Mwavyumvise? Ifaranga ry'u Burundi uriririye mu Burundi rirafise agaciro gakaruta n'amahera y'amanyamahanga murondera.
genda murabe ikiro c'ifu y'imyumbati ngahe Burundi, jaho hakurya mu Rwanda murabe ikiro c'ifu y'imyumbati kigurwa ngahe, ucumenya ihera ryawe ingene ringana ku banyamahanga. Mukishiga muvuga ngo ntirigira agaciro, siko mwishiga muvuga inkoko ngahe igurwa ngahe, inkoko igurwa ngahe 10,000 nturonka inkoko. Iburaya inkoko nangahe abaherukayo n'amahero atari munsi y'atanu, kandi niyo bya bindi birimwo kwa kuntu. None wumva 10,000 bitangana n'amahero 5, tukisiga tuba kwifaranga ryacu ntirigira agaciro. Mugabo wenda babwire, mushaka kwifaranga ry'iwacu ringana n'idolari, gira umusesekara dushore hanze hanyuma duce kwipima. Mugabe igihe mutazorima ngo mugire umusesekara, igihe turazoshora hanze ntimuze muvuge kwifaranga ry'iwacu ryipime ku mafaranga yo hanze. Gira umusesekara dushore hanyuma ifaranga ryacu rice riduga agaciro. None mwe mushaka riduga mwicaye, ega hariho n'abazi yuko hajya umukuru w'ibanki nkuru y'igihugu ashobora gufata amarundi akaza kugura amadolari. Hariho abavyiyumvira. Nagira ndabwire kwihera kugira rigira agaciro, ifaranga kugira agaciro biva kwitunga wewe nyene ufise. Wewe ni wamara kwimbura ifaranga ryawe rizogira agaciro. None rero ndabasavye twimbure rero, dufise incabwenge nyinshi, twicare duteke umutwe dukore twimbure. Ntihagire uzokwemera yuko asubira gufungura ataco yakoze. Twimbure tugire umusesekara. Ndakegurika cyane incabwenge ubindongozi zarahabonye kare. Nitwa umwimbo uri kuragwira nuko indongozi ubu zisigaye ziri ku kivi. Erega kera indongozi zaratinya gukora. Indongozi zari zizi yuko zisavye ideni muri banki ari kuja kubaka inzu yo kubamwo. Ntizari zizi ko ushobora gusaba ideni muri banki ugiye kugira iyororero ry'inkoko, ugiye kurima ibiraya. Erega hari n'indongozi zitinya ngo bohava ko zitunze ngo zarivye bagaca biheba. Erega natwe turacana inkokora. Umuntu abonye umuntu yiguriye agakinga ngo nkeka yarivye. Indongozi nagira ndababwire, kajya gashahara mwita gatoyi murashobora kukavyaza kava mu mushahara munini. Genda mufate ideni muri banki, niba buhembwa 200,000 ikate 20,000 ku kwezi, mu myaka 5 mba wikasa ngahe. Nta kibuguru c'ingurube kirimo. None ikibuguru c'ingurube ntikivyara. Aho kuja mu kabare tugenda kwahirira cya kintu tunze. Abakozi ba leta nimwige kuza murafata akadeni mugire ico mukora muhiri wanyu, kuko muzoshika muzabukuru mufise aho muja. Umukozi wa leta ntaze yiyumvire ko azotungishwa n'ujya mushara kuko ni mutoyi. Umukozi wa leta ntihakurira ku rutaro urire ku rutoki. Nababwiye yuko ajya amahera n'ayabene gihugu. None abene gihugu barira amahera yabo wabakoreye iki? Banzo bakorere we nta kindi, hanyuma kurajya baguhemvye abene gihugu uzurakura ko duke duke ugure agakoko kunguke. Genda zino kwitungira udukoko tw'ikirunda rumbuka, kandi hariho abatangwe kubikora. Hariho umunyeshuri yiga mu mashuri yisumbuye yatanguriye kuri wa mugambi w'inkoko, acambwira ngo bafise impene 3 kandi yiga mu 9 afise n'inkoko. Hari umupfakazi ari Bubanza nabonye bamuhaye bamubikije inka, arokorera uwamubikije acatangura nawe rero kwiyororera yiwe. None ubu afise ingurube, afise inka 4, kandi aho rero nta myaka irenga 10 araye. Hari mu mwaka w'2012. None no munsi atunze imiryango ari umupfakazi, niwe agaburira abandi bagabo bakomeye. Kubera iki? Yagize ubwira ingurube ziwe zimuha ibibuguru vyinshi mu mwaka, agaca amenya icyo azogaburira abana. Yarigishije abana baraheza kaminuza. Uwo n'umukenyezi w'akarorero w'umupfakazi niboneje wenyene. None ga yemwe
abagabo bafise abagore n'abana bafise amaguru n'amaboko bafise umutwe ukazubona ari kwiriga araseka. Umupfakazi ariko ahakazi abagabo. Nagadabwire tuve hasi bane bamana. Tuve hasi. Umunyeshuri ati jewe niga kugira ngo nze nkora ikintu. Inkoni uzokwitwaza ushaje uyica ukibasha. None rero ugwaruka mumenye. Nabivuze mu Giswahili niho vyumvikana. Umwe wese nagenda avuga ati nasoma ili niwe boss. Sisome ili niwe omba. Unasoma uwe boss. Kuwa boss ni nini? No kuvuga nawe ufise abo wahaye akazi. None we wize. Abene gihugu batanze amahera mu kigaya ca leta. Leta irakwigisha kuko mwari musi umuhemba hembwa na leta. Hanyuma uhejeje amashure ugaca wanka gufasha wa wundi ataronka ibakwe ryo kuja kwishure. Wewe uriko wiga kugira ngo abari wewe uzomwunguruza kuko niwe yaguhaye mutahe. Ujya asigaye muhira atarosa amahirwe yo kwiga cuba komanda wiwe. Umuteza imbere uzana ikintu gituma umuha akazi. Nico nosaba ugwaruka mukure muzi yo muroye. Kera wasanga umwana atora konkuru afise inkwavu, afise inkoko, afise impene. None ubu ugumushaka yuko ari umuvyeyi akugurira ibutura. Uraza udashobora kwigurira ibutura icarico. Uri umwana w'imyaka 18 ntiwigurira ipantaro ntaco bumaze. None muki reka ndabwire. Aho Igitega umurimyi yahembwa ngahe ku munsi? Si munsi 2,000. Ukoze imisi 10 umva rangahe? 20,000 ntibivamwo imiswi y'inkoko basibiri. None ntuja kurimira urya muntu utamwira kurya. So wawe arakubwira ngo panga, ngo mamahera yo gupanga, ngo riha ivyo wariye. None wumvise ko wiriwe gukora ugacuza kuryama, cuvuga uti nkeneye 20,000 nzokoresha iki. Ucugenda wigurira imiswi y'inkoko urabe ikizopfa. Kandi abo benshi ntavyo bazi ko hava mu ikintu. Harava mu ikintu. Je nahereye umutahe wa mbere nawukuye mu biziriko ndababwira. Jewe narakubikamba nkatsiba ibiziriko kwishure saa 4 naca nsiba. Kuwa Mungu hagera afise ibiziriko 10 kimwe twakigurisha 10. Imbeba y'ikizugu ndapfiza kugwa ngahe. Nkazitatu zagugwa 5. Urukwavu niho nataguriye kugira urukwavu kugira inkoko. None gwaruka namwe ungana nanze muri ico gihe uri gukora iki? Ibaze ico uri kurakora. Kandi udataguye kuyubira kuri ivyo no munsi. Ntuzoshobora kuba ufise imyaka 30 gukora na kimwe. Nakakubahera. Jewe mugira ubuko naraca amahera yisuka kugira nze kwishuri banyita umubosi. Twebwe batwitagwa abana ngo barukoti. Mugabura umwana warukoti wagenda ufise 2,000 ku mufuko. Wacha witwa umwana mwiza, umwana wa boss. None rero gwaruka nimutangure guhoha ikivi, guhoha gukora utuntu, muze murayubira kuri utwo tuntu aho kuyubira kuri WhatsApp. Kari kitwegeje bose basanga na WhatsApp mugatagira n'inkoko imwe. Ukabasanga ni telefone. Atagira n'inkoko imwe mugi telefone yayifisa. Akatawubwira ngo reka nta mutaye yifise yo korora inkoko. None umutaye wo kugura telefone mukurahe. Telefone atari kukurya ntakikuzanira. Ukoresha none wotubi telefone utagira amayinite. Amayinite nawe yakurahe? Ajya amayinite kurya mugaburira telefone niko wogaburira inkoko yawe ikaguma ikugaburira gushika ikugurira telefone yonyene. Reka guhera kuri telefone hera ku nkoko inkoko ikugurire telefone. Kandi telefone nayo nyene utayikoresha business nta kamaro. Telefone itakwinjiriza amahera. Wewe murazi ku telefone umuntu ngo nari ngukumbuye naguheruka kera gwa makuru. Aho na mahera uri kuragira uronona. Ngo naguheruka kera. Utelefone umuntu umenye uti ni business. Hewe ya dire tuyikore gute duhurira hehe tugire ibi nibi
mugaca mupanga umugambi ugasigara mubaza uti wowe ugeze he nanje ngeza iyo niyo telefone mugabo kwa makuru make ngo ndaguheruka kera oya kera twaradirigiza tukaja kuramukanya aho kuguza turamagara ku matelefone usanga nanyo kwanya utaza haba kubera iki ngo nzogira aka message nagira ndababwira yuko mugabo nazo nyene murumva ziragira idiri byihute itelefone irateza imbere igihugu mu gihe uyikoresheje neza mugabo nayo irasambura igihugu uyikoresheje nabi none rero n'ufise telefone nayikoreshe nk'igikoresho cyo mu iterambere ntasubire kuyikoresha nk'igikoresho gituma dutera inyuma nabanebwesheje mugabo ndazi yuko twari dukumburanye sivyo nameruka ryari no munsi rero naje ndanezerewe cyane hari n'abatari bwambone mu maso reka baherutse bantora gusa mubonye ndi bawundi eka sindiwe hari ibintu twize mu ishure ngo tout change tout court rien ne demeure on ne peut pas nager deux fois dans une même eau hajya sinkiri wawundi nemu mwambonye ntari umukuru w'igihugu no munsi ni umukuru w'igihugu rumba uwo mwabonye yari directeur uno munsi ni directeur general nari ntumva ko aba yahindutse mugabo igikuru nuko twese umuto n'umukuru twese tugira urunani nta gikorwa na kimwe gishobora kugenda neza abantu batagize urunani umurimyi amenye yuko ariko arima kugira ngo umwarimu afungure mwarimu ariko yigisha umwana kugira ngo azarime kijambere urya mugoronome ariko arakora kugira muganga nawe aze kuronka icyo afungura muganga nawe ariko muvurira umwana murumva ingene ari magiriranire urunani umukuru n'umuto twese tugira urunani niho tuzoshobora gutera imbere amakoperative muyakomeze mu bindi byateje imbere igihugu amakoperative ari mu mwaka uza muzora bagahinda je ndababariye nababwiye nti umunwa wose uronka icyo urya umufuko nawo ndababwiye hari inzara mubona ubu none umusesekara ni ikisa amahera umufuko wose utegeza kuronka amahera umufuko wose ndabahaye imyaka 5 muzosanga umufuko wose wuzuyemo amahera tujya ukivi tugira urunani muze murara nta bukene nta mana yigeze irema umuntu ngo abe umukene imana yaturemye tuba abatunzi twese atanumwe avuyemo ubukene buzanwa na shetani ntibuzanwa n'imana shetani nayo iraza hizanira ubukene igutera ubunebwe ugaca uryama kabiri ukarya gatatu none mwavyumvise icatwishe mu Burundi dufise umwanya wo kurya no kuryama tukabura umwanya wo gukora ubu rero turye rimwe turyame rimwe murabe inyuma y'imyaka mikeyi nta muntu azoba cidoga ngo arakenye mbere ni kuri iyo mpanuro rero ciye mpeza ko ndabahamagarira mwese ndabonye umuntu agira asaba ijambo ugira usaba ijambo wewe ingo hano nabonye ugira usaba ijambo iyizire shaho nkaho usanga uraterera iciyumviro muhe mikoro banje baramutsa abanyakubahwa muvyeyi w'Uburundi n'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'Uburundi nitwa Niyonzima Richard jewe nkabandi ivukira y'intara ya Muramvya ariko nasimye kwifatanya namwe muri bino bikorwa rusange naravyumvise ejo hahise ndabibwiwe na mugenzanje Munyamwema yiga kuri rino shuri yiga iby'ubuhinga hanyuma ndamubwira nti nugukorera igihugu cyacu cyatwibarutse natwebwe nyego bimeze gutya turafise icyo twoterera mu iterambere kuvyo dushoboye tugakoresha amaboko rero nashimye kwifatanya n'abandi uko birananezera cyane iyo ndi mu bandi biko ndakora hanyuma naje kuvyanje nkaba mpejeje kaminuza nkaba nize ibisata cy'ubutunzi arico ekonomi muri uno mwanya ni ngaha kubwo ingwara ndagwaje mushikanje
ngaho Igitega agwaye mu mutwe, nkaba ndamugwarije muri centre de soins mentaux Igitega. Hanyuma vyaranse ingene ushobora kumukura mu bitaro, amafaranga aguma aba menshi kandi n'ugukira ntaratora mitende neza. Rero igisabo ca mbere twagomba kubasaba, ndi umunyeshure, nka jewe noba nsa n'ukuze mu muryango, uretse ko ngenda no munyamwema, ndafise byinshi mfasha umuryango, ko abandi nta mikoro bafise, nije cyangwa ndabikurikirana kugira ngo mfashe. Hanyuma nkaba ndabasavye banyakubahwa mukuru w'igihugu cy'u Burundi, kujya mwama mufata mu mugongo abamerewe nabi n'abatagira nshinge na rugero, mugire icyo mushoboye kumuterera kugira ngo umurwayi wacu abone gukiruhuka bimeze neza. Ikigira kabiri, muhejeje kutubwira mutwigisha muti nimwige, hanyuma ibyo mwize nabyo mubikoreshe. Jewe sinicaye kandi sinicaye, ndafise ishyirahamwe nashinze ku Gatumba, murabona ko ndi n'umunyamwema, jewe ndiyo jenyene ariko narishinze kugira ngo mpime inguvu n'ubushobozi mfise kugira ngo mfashe abene gihugu bato bato. Iryo shyirahamwe tukaba tugeze ku rugero abene gihugu bahanahana ibitungwa bakaba bageze ku ngurube 50. Ivyo bikorwa rero bakaba babishima, nanje bikanezera. Igisabo, twarateguye umugambi wo kurima igiterwa njabukamazi cyitwa stevia, ariko turabura ibikoresho, turabura uburyo bwo kuza turayivomera. Irahari, hari imirima mike, twifuza yuko mwodufasha mukaduterera nk'akamashini kaduza amazi kugira ngo muci tubandanye twimbura. Ikigira gatatu, jewe ndi umunyamwema, narize amashure, ariko nasanze urugero abanyamwema natwe tugeze ko rukiri hasi cyane. Niko kuca niyumvira, mbega none bariya abanyamwema ko tugenda ku kazi bakadukumira, tujya ku kiraka bakadukumira, mbega tweho twokora iki? Nca ndiyumvira nca mvuga nti reka nshinge ntabuze ishyirahamwe ry'utugenegene dutandukanye na siporo, kugira ngo abanyamwema turonke aho tuza turahurira kugira ngo tuze turigishanya ya migambi itandukanye, tubereke icyo gukora. Rero iryo shyirahamwe ryitwa Association Sportive pour la Promotion des Albinos, naryo rigiye gutangura, ririko riratangura ibikorwa, ariko naryo nyene twagomba kubasaba nyakubahwa mukuru w'igihugu, mudufashe, mudufate mu mugongo, muzoba mukoze. Arakoze cyane. Emwe Imana itangwa kwishira. None agaciyaronka akaryo nawe ko kuvuga iyo yataza ku bikorwa rusange. Icambere impanuro no muhe iya mbere, nkagiye uzosura kuvuga yuko umunyamwema amugaye. Abanyamwema barakomeye, bafise ingorane ku mubiri, nkuko twese ntanwa arabuza akagorane afise ku mubiri. Ivyo abanzavyikuremo kuko kera abarundi bari barishizemwo nabi umuntu adasa n'abandi. Mugabo abarundi si ivyo gusa, ahantu twagana bamwe ngo nibarebara, abandi ngo nibagufi, ngo abandi bafise amazuru manini, ngo abandi maremare, tugacanamwo. Rero nagira ndamuremeshe ubwa mbere bwobwo, ndamubwire yuko ari umuntu akomeye kuko afise ubwenge nk'ubwo abandi bafise. Ihigira kabiri, ndamushimire yuko murumva ko yize ekonomi, kandi murumva ko ariko aragerageza guteza imbere ahabaye. Uteze wemerero gukora burya arafashwa. Aho kamoteri wavuze ndahakwemereye. Muze muravomera neza. Hanyuma umunsi naje hari iwanyu, nzoza kuraba iryo shyirahamwe ryanyu ndabe ikindi umuntu yobasahiriza, ariko nagira ndabatera intege, mubandanye uko nyene. Nariko ndiyumvira iryo shyirahamwe ni nk'ubu nijya bari ririmo nk'abantu 100,
ingurube 50 ndababwire mu minsi heze nagiye kuramutsa hariho umuntu akiri muto umuyabaga umunyeshuri yahejeje ishure ry'ubuhinga mugaca asanga aho gukora ivyo yize yaciye aja mu burimyi n'ubworozi ngiye kumuraba asanga afise ingurube 2 mugabo afise n'inkoko n'impene afise ubuhinga bwinshi cyane mu burimyi n'ubworozi aho hirya mu Giheta uwo najewe namusahirije mugabo nanje yarangabiye ga mu vyorogwa vyiwe narenza ndamugabira mugabo haheze indwi 2 nagiye numva za ngurube ziwe imwe yavyaye 14 iyindi yavyaye 10 mwumva aros afise umutahungana icyuko mwumvise ko yagurutse abandi bazokwishinga bari muri ubuzi bwa leta bahembwa 100,000 nawe asigaye ageze yahembwa miliyoni none rero nariko ndiyumva ingurube 50 yororo ry'ingurube 50 nanje ndi umworozi mu myaka 2 nimwiyumvira ingurube bazoba bafise umwe wese muri bazoba bafise 5 bazoba bagiye rega nuko iterambere riza mutangura muteranya utuguvu duto hanyuma bikiyagura murazoba zogwaruka rw'ingozi niko namantanga kwa karorero murabaho bageze uno munsi murabaho bageze ugwaruka rw'ingozi bishinga bavuga ngo nimbonera kure he uno munsi bageze kwicupa ni bavuga ngo nimbonera kure turabe iterambere mutangura buke gushika mutera imbere hanyuma rero ndashima nuko abo banyamwema bariko barishira hamwe kugira ngo bave muri ivyo bintu byo kugira ubwoba erega iyo bari kumwe nabo abandi batabona ko ari abantu mugabo ikumiriye ntibo babona ko ari abantu mugaro nkebure mwese ntagire umuntu numwe azosubira gukumira umuntu numwe ivyo nivyo bizana amacakubiri ngo amacakubiri y'abagore ngo y'abagabo ngo y'abamugaye ngo oya bose umenye ko ari abantu mwashaka n'udashoboye gukora ikintu na kimwe n'umuntu nkatwe ahubwo urya niwe dukwiye gufata mu mugongo kuruta ibintu byo gukumirana tuze turabireka none rero ndamushimiye nshimira namwebwe ndazi aho umwe wese novanda muhijambo ndazi ko atabuze mugaragira ndababwire mu minsi iza ntituzoba tukivuga ngo nashaka mumfashe tuzoba tuvuga uti jewe ndiko nkora ibi mwonyongerereza ubuhinga kuko nananiriwe aha imitahe turiko turagira amabanki menshi hanyuma abantu bariko barishira hamwe ntihagire uwuzoza avuga ngo mfasha ahubwo mfasha ubuhinga mfasha akantu akakarananiye nta kuntu mwokafasha gutyo ruza turavuga uko umwe wese yerekana icyo ariko arakora ni ukuvuga yuko mu minsi iza mu kubaza ikibazo uzorubanza kuvuga ubuhizi bwawe tije nagize ikindagira iki mugabo naniriwe ngaha ni mu ntekesha umutwe aho niho uzoba ushaka iterambere rero twese tumenye ko tutabayeho kugira tuze turasega ahubwo dukore dutere imbere.